agateka k'abana kifashe nabi muri bino bihe. Aha rero ngo biraboneka ko abana bariko bahohoterwa cane. Ibi rero bikaba bimwe mushikirizwa na Consolate Habimana, icegera c'umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH mu ncamake y'igifaransa. Hari mu itangazo yariko arasomera amenyesha makuru, ariko rero yanishuye no ku bibazo bimwe bimwe vyabo. Tumwumvirize. Haraheze iminsi umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH ubona ko agateka k'abana gasubiriye guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu. Umugwi w'igihugu CNIDH uribukije abantu bose ko agateka k'abana ari ikintu gisonerwa cyane, uhereye ku migenzo y'u Burundi, ku mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu u Burundi bwashizeko igikumu. Umwana yategereza gukurira mu karere kamuha umunezero, urukundo, ubugwaneza, umutekano, kugira akurane ubutwari, amagara meza, ubwenge, ubuntu n'umubano mwiza. Nta muvyeyi, umurezi canke umwigisha arekuriwe guturubika canke guha abana ibihano bisinzikaza ubuzima bwabo. Umugwi w'igihugu wigenga CNIDH uboneyeho akaryo ko kwibutsa abantu bose ko leta y'u Burundi yashizeho amategeko yongera ishira ibikumu ku mategeko mpuzamakungu akingira abana, akongera agahana ruhasha ivyaha bikorerwa abana. Akarorero tubaha ni itegeko mpuzamakungu nshingiro ry'agateka kazina muntu, Declaration universelle des droits de l'homme, mu ngingo yaryo ya 5 iratomora ko ata muntu n'umwe yosinzikarizwa ubuzima canke ngo ashigwe mu bihano bimutabagaza nk'inyamaswa. Itegeko mpuzamakungu ryubahiriza agateka k'abana ryo mu 1989 mu ngingo yaryo ya 19 isaba ibihugu vyarishizeko igikumu gufata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abana ihohoterwa, kubasinzikariza ubuzima n'ubwenge, kubaheba canke kutabitaho bikwiye, kubaturubika no kubacura bufuni na buhoro, kubarinda ihohoterwa ari rifatiye ku gitsina mu gihe bakirezwe n'abavyeyi babo canke abandi babirekuriwe n'amategeko. Itegeko ry'ubumwe bwa Afrika rikingira agateka n'ineza y'abana mu ngingo ya 16 agace ka mbere rirongera rigasaba ibihugu vyashizeko igikumu gufata ingingo zose zikenewe mu gukingira abana gusinzikarizwa ubuzima, gutotezwa bunyamaswa canke kutitabwaho. Reka n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu ngingo yaryo ya 19 yashizemwo ko amategeko mpuzamakungu yashizeko igikumu yinjiye mu rutonde rw'ayandi mategeko y'igihugu, kandi riratomora mu ngingo ya 26 ko ata muntu yosinzikarizwa ubuzima canke ngo atotezwe. Mu ngingo ya 30 naho rirashimangira ko umuryango, amashirahamwe n'igihugu bategerezwa gushikira no kubahiriza agateka ak'umwana. Twihweje ayo mategeko, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH usavye abanyagihugu bose muri rusangi, abavyeyi, abarezi, abarongozi b'amashuri n'abandi bose bajejwe gukurikirana abana ko bomenya ko guhohotera agateka k'abana ari icaha gihanitse. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urahamagariye abarundi n'abandi bose ba mu Burundi kwama barikanuye kugira ngo bashengeze abo bose bahohotera agateka k'abana ku nzego zifise ububasha bwo kubihasha. Niyo nzira irashe yo guharanira no gukingira ako gateka k'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH urasavye abategetsi bo mu butungane no mu gipolisi bajejwe kubahiriza agateka k'abana kwitunganya
kugira bafate ingingo zose zikenewe kugira ayo mategeko akurikizwe kandi yubahirizwe kandi baburizemwo inyifato iteye kubiri n'ineza y'abana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNDH uboneyeho akaryo ko gushimira leta y'u Burundi kutwigoro yama yakoze mu gushiraho amategeko, inzego, imigambi n'imigabo ugushaka ko kubahiriza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka no gukingira agateka k'abana. Ku ruhande rw'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNDH waratanguye kugira amatohoza yo kumenya ibituma nyakuri vy'ihohoterwa ry'agateka k'abana mu ntumbero yo gushikiriza raporo leta no guhimiriza abenegihugu kubahiriza no gukingira agateka k'abana. Mu kurangiza, abantu bose bifuza gushikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abana canke gushikiriza uburyo burashe haba ihinduka ko bokwitura ibiro vy'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivy'agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH biri Igitega, Makamba, Ngozi no ngaha nyene ku cicaro ca CNDH canke bahamagare ku nimero 22 27 71 21 canke bahamagare kuri WhatsApp inomero ni 68 22 67 67. Ababijejwe babakira amasaha yose 28 ku 28 imisi ndwi ukundwi. Umugwi w'igihugu wigenga umaze kubona ko hirya no hino mu nkuru zitangwa haribonekeza ko abavyeyi bibagirane ibanga ryabo rimwe na rimwe si misi yose, warabonye ko bikwiriye ko ukora amatohoza kugira ngo umenye imvo nyamukuru zoba ziri nyuma y'ivyo zisunika iyo nyifato imeze gutyo. Hanyuma umugwi w'igihugu wigenga umaze guheza aya matohoza nibaza ko ushobora kuzoshira icegeranyo ahabona ukerekana imvo ziritera. Rero muri iki gihe umugwi w'igihugu nawo uri kuratangara mugabo nk'umugwi w'igihugu ntiwoguma gutyo ngo bireke gutyo. Rero amatohoza azokorwa kandi kizovamwo nibaza ko kizomenyeshwa, kizovamwo akandi kamo kuko nico umugwi w'igihugu ubereye ngaha. Hanyuma ikibazo kigira kabiri cabajwe na Ahmed Mutore yabajije yuko abana bo mwibarabara bariko baragira ingorane ariko kandi ko igipolisi kiriko kiragerageza kubakura mwibarabara ku nguvu. Byukuri ntaburya nta bana bo mwibarabara babaho, ni bihe bisangamwo kandi ivyo bihe bisangamwo nabo ntibiborohereza kandi ntibihesha iteka igihugu. Kumbure muri aya matohoza tuzogira turizera neza ko tudakekeranya ko tuzobona ko tuzomenya igituma abo bana boba biyumvira kuja mwibarabara. Ku nyishu mwabajije ishobora kuba iratorwa nta yibimaze gutorwa mu buryo bugaragara baba bariko baragabanuka, ariko kumbura igituma igipolisi kigerageza kubafasha kugira ngo kibasubize mu miryango yabo, bagerageze barondera ingene bosubizwa mu miryango yabo hanyuma ntibikunde. Nuko kumbure hari ivyo bituma kumbure bikomoka mu miryango, kumbure bikomoka ku mvo zitandukanye. Izo rero mvo nizo tuzomenya igihe ayo matohoza azoba yagize. Mugabo mu kurindira ko nizo mvo zibitera zimenyekana ntitwogumiza amaboko. Nibaza ko igihugu kitogumiza amaboko gutyo hamwe ataco gikoze. Nico gituma igipolisi kigerageza basanga aho bari kikabegeranya kuko nibo kurira mwibarabara ntibobaho ko bari ubuzima butameze neza kandi uciye kubiri nico amategeko ahera abantu uburenganzira, kikabegeranya kugira ngo kibashikirize intwaro hama intwaro ibasubize mu miryango yabo. Nico cifuzo umuvyeyi wese yoshobora kugira. Hanyuma ku kijanye na ikibazo cyabajijwe na Merance yabajije ku kijanye n'abigisha, mpere ku kibazo cya kabiri yabaje ku kibazo kijanye n'abigisha ngo bahereza ibihano
abana by'ukuri umwigisha ntabazi ingene umwana yaraye, ntabazi ingene umwana abayeho mu muryango, ntabazi ingene igituma umwana kumbure ashobora kugira inyifato iyi canke iyindi ishobora gutuma umwigisha nawe agira agashavu canke akibaza ati ndi mu ruhande rw'ubuvyeyi, ndi mu ruhande rwo kurera, reka ngarure gutya canke ngarure kuriya. CNDH nta kindi bivugako, ico bivugako n'ugukebura abigisha ko igihugu gifise amategeko cashizeko umukono, amategeko mpuzamakungu ndetse n'amategeko y'igihugu ubwayo abuza gufata umwana kumuhohotera no kumugirira nabi. Hariho ubundi buryo bwo gukebura, hariho ubundi buryo bwo gukebura umwigisha bishobora gukoresha atarinze gukoresha inkoni, hanyuma kandi akanamwegera n'umwana akanagerageza no kuganira n'abavyeyi kugira ngo amenye igituma uwo mwana kumbure ashobora kuba afise iyo nyifato itamenyerewe ku nyifato z'abana. Ishobora kubisunikwa nuko mu muryango babayeho, ishobora kubisunikwa n'uburyo n'ukuntu umuryango witunganije n'ibindi n'ibindi. Kumbure tuzoroha igihe tuzogira aya matohoza, tuzomenya vyinshi kandi bishobora kuzofasha kugira ngo agateka k'abana gashobore gushishikara kubahirizwa kandi gafashwa. Kumbure n'umwe wese mu bimwerekeye mu nzego canke mu bantu bose begwa n'ibijanye n'indero no gukingira k'umwana amenye uko yo kwifata mu gihe runaka. Yego, hanyuma yabajije ikindi kibazo ca mbere avuga ati nayahe y'abana mbega yoba ari mwoba mwayasanze mu buhe burere. By'ukuri umugwi w'igihugu wigenga uje vyiza agateka kazina mu itegeko ryawushizeho nturekuriwe gukorera ku nkuru z'ibihuha. Mugabo icyo usabwa ni ukushika ahabereye ikintu hama ukagisuzuma, hama icyo dushimira iki gihe, icyo dushimira intwaro, icyo dushimira leta, icyo dushimira umwene gihugu wese nuko ubu atamuntu akirisinda bibazwa mu biriko birakoreka. Habonetse ikintu kibaye kitagenze neza haba no ku mwana ndetse no kukuze, abamukikuje barataka bagatabaza hama bakamushikiriza inzego zijejwe ivy'umutekano inyamiramabi, hama zigaheza gukurikirana uwakoze ibi bintu. Rero turiko turakora ayo matohoza no mu byo tumaze imisi tubona hirya no hino no mu batumaze igihe dushikira, twarasanze ko hariho kazi zimwe munavyi yo kwiyumvira ko zifatiye ku kutamenya kumbure canke muri ka kamenyere k'ikirundi ngo umwana nukugarura impene ikiri hafi. Mugabo turavye amategeko avuga, tukaraba n'imico y'ikirundi ivuga, numva amategeko no kuyafatanya n'iyo ndero kama y'ikirundi kugira ngo ntagire na kimwe gipfa, byose bigende neza.